biro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi hamwe n'umutambukanyi wanyu banyakubahwa abashinga amateka banyakubahwa abakenguza amateka banyakubahwa abashikiranganji ba leta y'u Burundi nyakubahwa perezida Sylvestre Ntibantunganya wahora urongoye igihugu cacu c'u Burundi nyakubahwa buramatari w'intara ya Bururi banyakubahwa muserukira ibihugu byanyu mu Burundi banyakubahwa murongoye amashirahamwe mpuzamakungu akorera ngaha mu Burundi nyakubahwa urongoye komine ya Bururi banyakubahwa mwese muvyagiye ngaha batumire bahire bakoresha abakozi mwese bashinga naho bapfasoni rwaruka tugira amahoro dusangwa amahoro iteka n'itekane mu kazi. Kuri uyu munsi w'igenekerezo rya mbere ukwezi kwa Rusama umwaka w'ibihumbi 2023 ni iteka ntangere kuba twese twawushikiriye dukomeye kandi turi amahoro mu mahoro. Ibyo nabyo tukaba tubikesha Imana mushobora byose. Mufashe rero tuyikomere amashi. Nagomba kandi mfate kano kanya ku izina ry'abakozi bose baba bahurukiye mu masendika reka n'abatari muri yo nkenguruke nevuye ku mutima abarongozi ba kino gihugu cacu ingene babona ntabwo ari bo bafata iya mbere mu kuremesha ibirori byo guhimbaza uyu munsi mukuru w'abakozi n'akazi duhereye kuri nyiri icubahiro umukuru w'igihugu cacu gushika ku barongozi bo hasi. Mufashe nabo nyene tubakomera amashi. Turashimiye kandi mwebwe mwese mwitavye runo rubanza duhereye kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu abagize inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka abagize leta abaserukira ibihugu vyabo ngaha mu Burundi abaserukira inzego zo kwivuna abansi n'umutekano abajejwe ubutungane abaserukiye amadini abakoresha n'abakozi bo mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Mbega uyu munsi wamuhimbazwa uko umwaka utashe igihe c'itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu ugahimbaza mu Burundi bwose no ku isi yose usigura iki? Uyu munsi twibuka incungu z'abakozi bo mu gihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika mu gisagara ca Chicago aho bagandaguwe bunyamaswa n'abatari kubagandagura. Abo nabo bakaba barabakoresha babo bahogwa ko bariko basaba gufatwa rundu. Aho hari igenekerezo rya gatatu kwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi n'amajana 886 mu gihe hari habaye ihagarikwa ry'akazi ryagizwe n'abakozi bo mu mahinguriro ya Makobomi mu gisagara ca Chicago basaba ko umwanya w'akazi utorenza amasaha 8 ku munsi. Mu gihe bari kubagira inama yo kwaha gufatwa nk'abaja n'igipolisi c'ico gihugu cacu cagiramo amabombe amaraso araseseka abakozi barapfa inganda ziratikira. Inyuma y'umwaka igihora bibaye abantu bashika 8 bagize amahirwe ntibahitanwa n'ayo mabombe barafashe igipolisi c'ico gihugu mbere bamwe muri bo baca baranyongwa. Abo hari igenekerezo rya 11 umwaka w'igihumbi 1887. Abakozi bafashwe baciye batanga mu mbuto imeza ziraba neza baza kurutsinda inyuma y'imyaka 6. Urubanza rwatangajwe ku mugaragaro abantu bakikije ubutungane buremeza ko bapfuye bazize ubusa baca baramasaba ko bafungwa bofungurwa atagisabwe kandi ko boca barenganurwa mbere baca barabarenganurwa baranarenga n'indishyi y'akababaro. Kubera iryo bara ryaguye mu mwaka w'igihumbi 1889 harabaye ikoraniro mpuzamakungu ryahuje ibihugu nka byose byo ku isi bihurira mu gihugu c'Ubufaransa kugira
hamwe hari ibyiyumviro ku byabaye muri leta zunze ubumwe za amerika kugira hafatwe ingingo zibereye kugira ngo ibyo bisubire kuba ahantu na hamwe kuko ibyo bara byarababaga ibihugu byinshi byo ku isi mu bintu byafatiwe muri iryo koraniro ni uko abakozi bose bapfiriye muri izo mvururu bazira ubusa ari incungu z'ishikabo incungu zabuze guharanira agateka k'abakozi n'akazi kandi haca hashingwa umunsi w'itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu uko umwaka utashe ko ubaye umunsi wo kwibuka no kunamira izo ncungu z'abakozi n'akazi mu bundi rero abo bishobokera babyaguruke n'umunota umwe gusa twibuke twongere twunamire izo ncungu z'abakozi n'akazi zishwe n'abakoresha bazo taco zigira ngo ni kubera zariko ziharanira mu iteka y'abakozi n'akazi iyo turiye hari amasezerano hagati y'ibihugu byemeza ko abakozi bakomeza kuronswa akaruhuko rimwe mu ndwi hanyuma umunsi nawe w'itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu k'umwaka utashe ukaba umunsi w'akaruhuko kandi umukoresha akomeza kuwuhembera umukozi wese nicyo gituma rero twama duhimbaza ko umwaka utashe umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi rero icyiza twokura muri ibi twumvise ni ikihe ni uko habaye kudaha agaciro umurwi ugizwe n'abakozi gushikaho bahagarika akazi abakoresha babo nabo baca bafata ingingo yo kubazibangamiriza ubuzima inyuma yo gusesa amaraso biciye mu mabombe haciye haba gufata abaserukira abakozi muri bamwe baca barabamanika kandi abandi babata mu mbuto kandi ataco bazira aho kumva ko hakenewe ibiganiro hashyirwa imbere ingimba demonstration de force mu rurimi rw'igifaransa ni nacyo gituma twosaba leta n'abakoresha bakumva icyo cy'ibiganiro mu kazi n'inyungu bizana kwibaza ko mu kazi inyishu zitorwa n'igipolisi cyangwa igikene cy'abakoresha nk'uko byaba byarabaye mu bisata bimwe by'akazi kuba ari kwihenda kandi kuba ari guhonyora amategeko agateka k'abakozi tutirengagije n'uko iyo ngendo isubiza ibintu myembu ikabuza n'igihugu gutera imbere mbere ikijyanye n'amasezerano hamwe n'icyo byujwe tugitahura kumwe ni ubumbire ba nyakubahwa mwese baragwanya ibyerekeye amasendika sendika ni ishyirahamwe ryigenga ryama ritunganya n'isuzuma amategeko n'ingendo ya demokarasi rigashyirwaho n'abakozi iyo ari sendika y'abakozi cyangwa n'abakoresha iyo ari sendika y'abakoresha sendika rero zavutse kubera ibibazo abakozi bama bagira mu kazi kabo ka minsi yose bityo rero muri iryo huriro ry'abakozi bagashobora kwigira hamwe ibibazo biba byashyikirijwe n'abakozi bene wabo basanze by'ukuri umukozi ararenganywa bakabona kubishyikiriza umukoresha ku rwego rw'abakozi kugira ngo bafashanye gutorera umuti utwo tubazo iyo basanze naho umukozi ari mu makosa bakamuhanura ku myifato ibereye yogira mu kazi nicyo gituma amategeko y'akazi ategekanye ibyo sendika igejwe nabyo bikaba ari ibi bikurikira bwa mbere kwigisha abanywanyi babo ibijyanye n'amategeko agenga akazi n'imyifatire ibereye mu kazi kuvugira abakozi mu bijyanye n'amategeko n'amategeko abagenga guserukira abakozi mu migwi yose ishyizweho na leta cyangwa n'abakoresha kugira batange imyirondoro kuri ibyo byose bigenga abakozi n'akazi kugira uruhare mu ishyirwaho ry'amategeko amabwiriza cyangwa amasezerano agenga akazi kwani basuzuma ko buri mukozi akorera mu kibanza kibereye afite ibikoresho byose bisabwa kugira akore neza kandi akingirwe impanuka zishobora kumushikira reka no kurara ko n'agashahara ahembwa kabereye hisunzwe amategeko y'akazi kwani mu ntambwe bajya imbere mu bikorwa biteza imbere igihugu nko gushinga ibigega byo kubika no kuguranana gushinga amakoperative amashyirahamwe afasha abakozi kwivuza n'ibindi n'ibindi kugira ibyo byose bishoboke ibihugu bihugukiye mu ishyirahamwe mpuzamakungu ry'akazi
organisation internationale du travail no mu rurimi rwacu burimo yarategekanije amategeko mpuzamakungu buri gihugu cyose cyo kwisunga kugira habe akazi kabereye. Buri gihugu rero gica cisunga ayo mategeko mpuzamakungu mu gushyiraho amategeko y'igihugu agenga akazi. Muri ayo mategeko mpuzamakungu harategekanijwe inzego z'inyabutatu cyangwa inyabubiri, ni ukuvuga abaserukira leta, abaserukira abakoresha n'abaserukira abakozi, kandi bose bashyizweho ku giti kingana. Nta mugwi n'umwe wungirira uwundi wishyizweho by'ababa baserukiriye bigize inyabutatu, tripartisme cyangwa inyabubiri, bipartisme mu rurimi rw'igifaransa. Ku byerekeye abakozi, baba baserukira leta, baba baserukira abakoresha, nta burenganzira bafise bwo gutorera abakozi abaja muri iyo migwi. Ayo mategeko mpuzamakungu n'Uburundi bwateye kw'igikumu yarategekanije ingene bigenda. Ni ukuvuga yuko mu byerekeye akazi twese dutegerezwa gufashanya kugira ngo hasohoke ingingo zemewe na bose. Ikindi twoshikiriza ni uko amasendika atari mu migambwe, naho hari abagomba guhindura abandi mu masendika n'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Sendika ziharanira inyungu z'abakozi n'akazi gusa, naho imigambwe nayo iharanira ibyicaro n'inyungu za politiki. Muri uko gushaka guhindura abakozi cyangwa abarundi, uzosanga hari abariko baravuga ngo hari amasendika yegamiye umugambwe uyu cyangwa uriya. Muri ugasanga hari n'ababa bahagarariye leta bagenda bigisha abakozi babararika mu masendika bavuga ko yegamiye leta. Iyo rero dusanga umukoresha kanaka cyangwa userukira leta kanaka ariko arahamiriza abakozi baja muri sendika iyi cyangwa uriya, ugasanga niyo ariko atanga insiguro za sendika bakwiye kwinjiramo abariko arahonyora amategeko. Umukoresha ahumiriza abakoresha nkabo kugira ngo yinjire mu masendika y'abakoresha, umukozi nawe agahumiriza abakozi nkabo kugira ngo yinjire mu masendika aburikiyemo abakozi. Rero mu Burundi bwacu byifashe gute? Ngaha mu Burundi bwacu amategeko y'akazi arahari, menshi arashyizweho hisunzwe uko amategeko mpuzamakungu abitegekanye. Ayandi nayo hakahogorwa y'uko byategerezwa kugenda mu gushyiraho imigwi y'abakozi baja kuganira na ya yindi migwi nababwira igize ya nyabutatu cyangwa ya nyabubiri. Iyo bibaye uko rero ababa babigize uko baba bafise icyo bashaka gushikako kitajyanye n'amategeko, mugaca biga ko n'amategeko ava muri beri n'iyo migwi adaheza ngo abe meza. Hampande y'ibyo turafise ingorane zijanye no kubahiriza amategeko y'akazi, bamwe bakabigira nkana, abandi ugasanga harimo kudatahura ico amategeko avuga. Ubu rero mu makete amasendika bamwe yandikira abategetsi batandukanye bivanye n'aho ingorane yabereye cyangwa aho bibaza ko ariho hotorerwa umuti. Mu gihugu cyacu turafise uburorero bugaragaza ko hari abakoresha bamwe bafise ya ngendo y'abakoresha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka y'imbere y'igihumbi kimwe n'amajana umunani n'icenda yo gutoteza abaserukira abakozi. Turafise abakoresha bafungisha abaserukira abakozi ku ngo zidafashe cyangwa bakabirukana ata kindi bazira atari uko bashyikiriza ibyiyumviro by'abakozi. Abantu nk'abo nibo dushingizwa kugira bagaruke ku murongo. Niyo handi nta kamaro ko uko umwaka utashe twokwama tugira umunsi mukuru nk'uyu kandi turi mu gihugu tuvuga ko kigengwa n'amategeko. Duhora tubona kandi n'ababa bahagarariye imiryango hamwe bijyanye mu bijyanye n'itunganywa ry'amasendika. Byaragaragaye aho hari abahagarariye imiryango mu ntara cyangwa mu makomine, hariyo batuma ko banywanyi babo mu gisata iki cyangwa kiriya, bakabagurisha inama yo kubategeka ko bategereza kwinjira mu masendika kanaka. Si ikinyegezwa ibyo byarabaye,
bamwe bamwe bakanababwira ko batakurikije imirimo bahawe ko baca bakura mu mabanga y'akazi baba bari bafise amabanga yo kurongora abandi. Ibyo nabyo bikaba bitera icuka kibi mu kazi. hari na rimwe twarimo twumva ko hoba ivangura ry'abakozi bahurikiye mu masendika kugira ngo basubire kuba inani z'amasendika amafederasiyo mu gifaransa cyangwa amahuriro y'amasendika confederasiyo zihuriramo abakozi bakora igisata cya leta secteur public hamwe n'igisata cy'abikorera bitwara secteur privé hamwe n'abakozi mu bisata by'imyuga yigenga mito mito secteur informel. Unacuruza mwese byagiye utwaje rero kudondagura ingorane zose abakozi bafise kuko byaragaragaye ko abakoresha bamwe bitabagwa neza mu matwi bigatuma imigenderanire hagati y'abakozi n'abakoresha itosekara gusumba. Mugabo rero abakoresha bitaryohera kumva mu matwi iyo tugaragaje ibyo bakora nabo tubasaba ko botegekana ibiganiro nabyo mu buzi bajejwe cyangwa mu mahinguriro yabo hagati y'abasekera abakozi n'abasekera umukoresha mukuru. Bityo twirinde twese kwama twumvira ibibazo mu maradiyo mu mboneshakure no mu menyeshamakuru. Atari uko naho ni ngombwa naho bitoba bivuze uno munsi ejo cyangwa hirya y'ejo tuzosanga byarenze impinga. Ntitwokwirengagiza gushyikiriza ibibazo nyamukuru bihanze abakozi muri ino minsi. Ubwa mbere ubuzima bwazimvye, ibiciro byose by'ibintu bya nkenerwa byose byaraduze. Abantu ntibagishobora kuronka ico bafungura nk'uko bitegerezwa kugira umuntu agira ubuzima bwiza. Ntibagishoboye kwivuza neza, kwiyunguruza tutibagiwe kugura utuntu n'utundi twankenerwa mu buzima bwa misi yose. Icya kabiri, ubwigenge bw'amasendika mu kazi no gukingira indongozi mu masendika. Hari abategetsi n'abakoresha bamwe bihaye uburenganzira bwo kwaka amasendika, hariho n'abaterekwa ko amasendika yoba cyangwa bagatoteza abayaserukira mu kubakuza mu kazi cyangwa mu kubatyoza. Icya gatatu, ukudaha agaciro itunganywa ry'ibiganiro mu kazi. Ingingo zijyanye n'akazi zirafatwa abakozi batagishije inama. Amasezerano yabaye hagati ya leta n'imigwi y'abakozi agahonyora ku mugaragaro. Umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro mu kazi komite nationale de développement social uhabwa agaciro bimwe bigaragara. Amasezerano yavuye mu biganiro byahagarikiwe muri iyo mugwi akubahirizwa mu ishyirwa mu ngiro zayo. Umugwi wose ugize za nyabutatu cyangwa za nyabubiri utuma ko mu biganiro ukabyitaba kabugira inama. Tugasaba n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu ko urwego rujejwe ibiganiro mu kazi komite nationale de développement social bwashyize mu rugero rw'amanama mpuzamahanga y'igihugu conseil national. Aho twemenyesha n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu ko ibiganiro byazingamitswe mu bisata bitari bike by'ubuzi, na cyane cyane mu bisata by'imbere, amagara y'abantu, mu gutwara abantu n'ibintu n'ubudandaji. Ibyo nabyo bigatuma habura ituze mu kazi n'umwenda ukagabanuka. Icya kane, ihagarikwa ry'intererano y'abanywanyi mu masendika retenue à la source de cotisation syndicale mu rurimi rw'igifaransa bisanzwe bikorwa n'umukoresha ku mushahara w'umukozi. Ibi biheruka gufatwa na leta y'u Burundi yo guhagarika gukata intererano y'amasendika afise abanywanyi bakorera mu bisata bitandukanye byegukira leta no
byo kuburagiza ibikorwa by'ayo masendika nk'uko kuko yikora kuri ubwo buryo mu kugira ashobore kurangura ibikorwa byejwe. Ibyo bikaba ngani iwacu aho mu bindi bihugu tuzi neza ko amaleta ategekaniriza amasendika uburyo bwiranga ibihererano z'abanywanyi kugira barangure imirimo yabo neza. Kubera ingingo iciye ku biri n'amategeko y'igihugu mpuzamakungu y'akazi, amashyirahamwe y'abakozi basabwe guhereza amasendika y'abakozi guta ku rwego rugeza ibiganiro mu kazi komite nasiyonali de dialogue social kugira bifashe gutaratura ayo matati haboneka ingingo yubahiriza ubwigenge no kubaho kw'amasendika. icya gatanu, politike yo gutunganya imishahara, politike salariale mu rurimi rw'igifaransa. Turashima ko integuro y'imishahara y'abakozi ba leta iriko iratera imbere, mbere tugashima n'intumbero yarayitanze na nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cacu nuko yasabwe yuko icyifuzo ciwe ari uko ibibazo byose bijanye no gukuraho ubusumbasumbane n'imishahara vyoba vyatorewe inyishu mu kiringo kitarenga imyaka 5. Abakozi bo mu mashyirahamwe yegamiye leta nabo barakwigira imyaka 7 agashahara kabo katisubira, kandi hari hasazwe amategeko ategekanya ko umukozi aduza amapepo n'umushahara buri mwaka. Turasabwe ko uwo mubare w'abakozi nabo botunganirizwa vuba. Tukamwibutsa nawe politike yo gutunganya imishahara ihari, umushahara umukozi ahembwa utabishoboye kumutunga. icya gatandatu, umugambi wo kuronsa abakwikuje pansiyo ingana n'umushahara bari bageze ko imbere yo gukukuruka. Turakenguruka cyane ingingo yafashwe yo kugarukira abakwikuruke, tukanasaba ko mu gihe bitaraja mu ngiro leta rero irarangiriye mu kurungika abakozi mu karuhuko muri retraite mu rurimi rw'igifaransa. Ibibazo bitandatu ni ibibazo nkoramutima ku bakozi, tugasaba ko byokwiga vuba kugira birenze iminsi zibereye. Muga ibibazo by'abakozi si ibyo gusa, buri bindi tutiriwe turavuga muri rino jambo tuzobirungikira muri cyubahiro umukuru w'igihugu cacu nabo basanzwe bakorana mu bijanye n'akazi kugira haboneke inyishu ibereye, bityo abakozi bashobore gukora bari mu munezero ushirwaho n'umuyobozi ubereye zo bazafashwa. Nkarangiza asaba ko twese tubwabira tukanabatamira mugabo ariko baradukurikirana kuko umunsi ku munsi wo guteraterana amajambo ataryoshye kumviriza, ahubwo rero kuri buri muntu umunsi wo kwirimbura akaraba ataca ariko ararenganyamo ubundi, bityo ejo aho bukera haba ikirango kibereye. Umukozi nk'uyu umukoresha, ukanamukoresha nk'uyu umukozi cyangwa uyiserukira sendika iyi cyangwa irindi. Muhangane uburundi abarundi bose, muhangane umunsi mukuru mpuzamakungu w'abakozi n'akazi ku isi, nitugire amahoro, ibikorwa, iterambere n'akazi keza kuri twese. Murakoze.